tubaramutse twemwe tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV nimwe mwese murengeshe gukurikirana ibiganiro bica kuri TV yacu. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri ico kiganiro c'ubuzima musanzwe mumenyera hano kuri Ivyacu TV. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ikibazo twavuga yuko gihangayikishije imiryango myinshi, ugwaruka ndetse n'abakuze, ni ikibazo cyo kwikinisha. Uno munsi turaraba uko bikorwa, ivyiza vyo kwikinisha, turabe ububi biri mu kwikinisha, ariko turabe kandi nuko umuntu yabaye addict yavyo ashobora kubiheba. Reka rero tugende. Kwikinisha ese niki? Kwikinisha canke se masturbation mu gifaransa ni igikorwa gikorwa mu mvo yuko umuntu aba akeneye kwishimisha wenyene. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bikinisha cyane baba bakiri mu buyabaga. Ibi bigategwa nuko umubiri muri iki gihe mu myaka ya 14 na 22 uba ukiyubaka cyane, bituma n'inkabuzo nyinshi ziba ziriko zikora ku muvuduko urenze. Aha twavuga cyane cyane nka hormone testosterone ku bahungu ndetse na hormone oestrogene ku bakobwa. Abahungu sibo rero bonyene bikinisha, kuko ubushakashatsi bwerekana ko ku isi kwikinisha ku bahungu biri ku kigero ca 52%, naho ku bigeme ari ku rugero rwa 48%. Bivuze yuko kwikinisha bidakorwa n'abahungu gusa, ahubwo bigenda bikorwa n'abakobwa kandi mu ngero zitandukanye. None vyoba bikorwa gute? Kwikinisha bikorwa umuntu afise intumbero yo kugera ku munezero no gusohora amazi ari nko ku mukobwa, ndetse no gusohora intanga ari ku muhungu hatarinze kuba imibonano mpuzabitsina. Abagabo bakunze kwifashisha ikiganza canke se ibiganza bibabangukiye, bagapfumbata igitsina cabo, bakaza barakuyakuya bamanura bongera baduza kugeza intanga zije. Ku gitsina gore ho, umugore canke umukobwa akoresha urutoke canke se intoki ziwe, akaza atsirita akuyakuya akoza kuri rugongo canke se clitoris mu rurimi rw'igifaransa, rimwe rimwe akinjiza no mu gitsina za ntoki canke se rwa rutoki rwiwe. Birumvikana kugira yumve yuko nyene biba bisa nk'uri karakora imibonano mpuzabitsina, akaza ariko arakoresha ku mabere canke se ku bindi bice vyoba bishitura umugore kumva ashaka imibonano mpuzabitsina. Ibi rero akabikora kugeza ashitse kuri ca gihe ciwe co ku ndunduro benshi bita orgasme canke se kurangiza mu rurimi rw'igifaransa. Mu bihugu biteye imbere na cane cane ibihugu vya Buraya, usanga bakoresha ibintu bisa n'ibikoresho bimeze nk'igitsina canke se toy bigomba gususa n'igitsina c'umugabo. Hari kandi n'abikoreye no mu bihugu bidateye imbere barashobora gukoresha imihwi za karoti canke se umwumbati, concombre, byose bigomba gususa n'igitsina c'umugabo, bakaza barakoresha kugeza bumvise yuko banezerewe koko. Gusa nubwo biruko, hari ibintu bimwe na bimwe bituma umuntu atahora yikinisha aja mu ingeso ifatwa nk'icaha kuri bamwe, naho hari n'abandi bo bayifata yuko ari ukwinezereza gusa. Reka rero turabire hamwe bimwe mu bintu bituma umuntu yikinisha. Ese n'ivyayi? Kimwe mu bintu bituma umuntu yishora mu bibazo vyo kwikinisha harimwo ukwigunga canke se kubaho uri ahantu ha wenyene. Ibiza binasukirwa na cane cane nk'abantu baba bari kure yabo bakunda, canke abafasha babo nk'imbohe, abasirikare n'abandi usanga kenshi baba bari kure y'uwo bakunda, batashobora gushikira umugore canke umukunzi wabo vyoroshe. Bashobora rero gukoresha uburyo bwo kwikinisha kugira ngo baturutse umuriro iyo uba wabakanye. Ibi rero bagashobora
kubikora bikinisha. Ikindi kigira kabiri ni uguhemukirwa n'uwo bakunda. Ibi bishobora kuba cyane cyane ku muhungu ndetse n'umukobwa iyo bari basanzwe bakundana ariko bari basanzwe barangura amabanga mpuzabitsina mu gihe bari basanzwe bari mu rukundo. Iyo umwe rero ahemukiye uwundi nta kabuza hashobora kuzamwo iyi ngeso kugira ngo umuti utoregwe inyishu mu gihe umukunzi wiwe atari hafi. Ikindi kiza gituma abantu barondera kuja mu kwikinisha ni kuraba filime za pornography canke se z'ibishirasoni canke se kuraba amafoto y'abantu bambaye ubusa. Navyo bishobora kuba imbarutso yo kwikinisha na rya turi mu isi aho ibi bisa n'ibigwiriye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibindi bituma abantu bashobora kuja mu vyo kwikinisha harimwo kugira isoni na cyane cyane ku bahungu iyo badashaka kuyaga canke badashobora kuyaga n'inkumi runaka. Nta kabuza ivyo adashobora kumubwira mu maso mu yandi bishobora guherera mu vyiyumviro, ikibazo yarafise kigakemurwa mu buryo bwa virtuel habayemwo ivyo kwikinisha, ibintu bigahera biheze. Ikindi kiza gituma abantu barondera kuja mu vyo kwikinisha harimwo urunganwe rw'abo mujana agakuku, aho abo mujana niba bakunze kuvuga ibintu bijanye no kwikinisha kenshi nawe bishobora kugusunikirwa kubikora kubera bakubwira uko ibintu biba bimeze, nawe ukumva yuko iryo darapo atari we wasigara, ushobora kuriduza ukabikora kenshi. Ubikoze rimwe kabiri nta kabuza ugasanga wabaye addict canke se ubaye inzobere. Harimo kandi gutinya gutera inda no guterwa inda hamwe n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kuri bamwe yaba umuhungu canke umukobwa, no ku bagore cyane cyane bakora imibonano mpuzabitsina ariko ntibashobore kurangirizwa canke se kushika ku ndunduro. Barashobora kubikora iyo badashaka kuja mu batubuzi, bagashobora kubikora kugira ngo bashobore kwinezereza, bashobore gushika ku ndunduro. Reka ubu naho turabire hamwe ivyiza byo kwikinisha turifashishije rero ikinyamakuru Passport Santé cerekana ko nubwo kwikinisha vyiyamirizwa na benshi ariko bifise akamaro kanini na cyane cyane ku buzima bw'abantu. Turarabira hamwe bumwe mu bumaro. Tubandanye dukurikirana kuri Vyacu TV. Ikaze rero kuri subscribe utarabikora kugira ngo amakuru atandukanye uze urayarongera ku gihe. Kamwe mu kamaro ko kwikinisha nuko bifasha mu kugabanya stress n'umutwe usanzwe udakira, kubera yuko iyo uri kurabikora inkabuzo cyangwa se hormone z'uburyohe za endorphine ziraza zikirekura, nuko umubiri ugatuza, ibibazo bigahera bitewe nuko imitsi isubira mu kibanza cayo. Ikindi akamaro ko kwikinisha nuko bitera agatiro ku bantu bakunze kubura agatiro. Kwikinisha bishobora kubabera umuti hatarenze kwifashishwa imiti ya kizungu yo kwa muganga. Kandi akamaro ko kwikinisha nuko bigabanya ububabare bitewe na za hormone za endorphine nkuko twabivuze zisuka iyo biriko birakogwa. Ku bakobwa kwikinisha biragabanya ububabare mu gihe cyo kuja mu kwezi. Kwikinisha bigasanga rero bigenda bigabanya uburibwe mw'iki gihe nkuko vyasizwe hanze n'ikinyamakuru canke se n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Six Toy Womanizer. Kwikinisha birinda gutera no gutegwa inda bitewe nuko bikorwa n'umuntu wenyine ku giti ciwe, akiyongeraho rero kandi no kwirinda ibintu bijanye n'imibonano n'indwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina. Kwikinisha kandi ku bagabo bakuze birabarinda kanseri ya prostate. Hari n'abashakashatsi berekana ko kwikinisha bigabanya kuvyibuha canke vyozana ibindi bigwara. Naho ku bagore batarangiza iyo bakora imibonano mpuzabitsina bitera kuri bo akanyamuneza kadasanzwe. Ariko nubwo tugarutse ku vyiza vyo kwikinisha, biterwa n'igihe ubikora kenshi. Rimwe iyo bigiye bikorwa kenshi naho nta kabuza ibibazo bishobora kwisuka iyo
nk'umuntu ari hagati y'imyaka 30 na 40 abikora akarenze rimwe mu ndwi, hagati y'imyaka 40 abikora akarenze kabiri mu ndwi, naho uri hejuru y'imyaka 50 abikora akarenze rimwe mu ndwi, naho uri munsi y'imyaka 30 akabikora akarenze kabiri mu ndwi. Bivuze yuko iyo abikora agasumbaho aba yabaye inzobere cyangwa se aba yabaye addicted. Ibi bigashobora kumutera ibibazo bitandukanye, harimwo n'ivyo tugiye kugaruka ko hano kuri Ivyacu TV. Bandanye mudukurikira. Iyo kwikinisha rero bigiye bikorwa inshuro nyinshi cyane mu ndwi cyangwa se ku munsi, nta kabuza bitera kumva wihagije wenyine ubwawe, ukumva yuko uwo mudasangiye igitsina ataco avuze imbere yawe, ndetse no kurongora ugasanga wabivuyemwo, ugasanga umuntu akwiza imyaka 30, 40, 50, ariko muri kuramubwira ibintu byo kurongera no kubaka urugo akumva yuko umenga ntibimurimo. Ikindi nuko bitera kandi ubuzima bwawe bugenda bwononekara buke buke, ndetse ugasanga ntaco ugishoboye, na cyane cyane umuntu yabaye addicted yumva bikora kenshi cyane, ugatangura kubikora kenshi kurenza uko ndetse wanavyifuza. Kuba kandi ku muntu yikinisha cyane, hariho ikindi kibazo kibitera, nuko imitsi yo mu bwonko ishobora kononekara, bigashobora kumuviramwo urupfu. Bishobora kandi kuguteranya kandi n'umufasha wawe, kubera yuko ku bantu bashakanye iyo kwikinisha byarenze urugero, nta kabuza yuko ibibazo ndetse n'ibibazo wakemurira umukunzi wawe biba bitagishoboka, noneho induru igatangura kuvuka mu muryango wawe. Kwikinisha kandi birashobora gutuma ushobora kubura akazi kubera yuko utagishoboye, akayongera ko kandi yuko kwikinisha bituma umuntu atakaza intege nke haba mu mubiri. Ibi rero ugasanga rero kwikinisha cabaye ikibazo kidasanzwe. Kwikinisha kandi bikaba bitera umuntu guhora yiyagiriza cyane. Iyo rero ugeze kuri runo rwego, ni byiza ko wegera abaganga canke abandi bakozi b'Imana, ugashobora kubibaganiriza kugira ngo bishobore kugenda neza. Nubwo twavuze ko kwikinisha bituma umuntu atagwara indwara ya prostate, ariko iyo bikozwe kenshi cyane ku bantu bakiri mu myaka yo hagufi batara kwiza imyaka 50, bikagenda bikorwa kenshi, nta kabuza bishobora gukwega ino ndwara ya prostate. Kwikinisha kandi byoshobora kugutera ibibazo byo kudashukwa no kugabanuka ku gushaka imibonano mpuzabitsina, na cyane cyane ku bagabo babikora. Ibi ntibibura gutera ukutumvikana cyane mu muryango. Kwikinisha kenshi bishobora gutera urupfu bitewe n'uko umutima ugenda ukora ku buryo budasanzwe. Hari kandi n'ibindi bibazo biterwa no kwikinisha, na cyane cyane aho twavuga kudakomera mu ngingo, kugabanya intanga ku bagabo, bigatuma udashobora no kuba wovyara iyo wabikoze kenshi, kugondeka canke se kugorama kw'igitsina gabo ku muhungu ndetse no ku bagore, ugasanga ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina nta nabishaka namba, kubera yuko urugongo iba yarahejeje kuba addicted, iba itagishuka. Ugasanga rero arashobora gukora imibonano mpuzabitsina ariko ntarangize. Ku bagabo kandi bishobora kubatera kunyaruka kurangiza, canke bikamara igihe kinini kugira umuntu arangize. Bivuze ko kubikora kenshi rero byo kwikinisha bishobora gutera ibibazo byinshi, naho gake hazamwo ivyiza. Ariko kandi yaba gake yaba kenshi, si byiza yuko wobikora, ahubwo nimba warabikoze rero urashobora kubyirinda nuko wobivako. Ubu mwanya rero reka turabira hamwe uko umuntu yarasanzwe ari akora ibintu bijanye no kwikinisha bishobora kubiheba. Niba warabaye
inzobere yo kwikinisha cyane ngo ubu buryo ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kubivaho. Irinde kuba wenyine igihe kinini ataco uri kurakora, kuko ibi bishobora kugusunikira kuba wobikora ariko uri kumwe n'abandi. Ibi vyiyumviro ntushobora kuvyiyumvira namba. Gerageza nimba waratunze amafoto canke warutunze amafoto agaragaza abantu bariko bakora imibonano mpuzabitsina canke amavideo ari erotique uyafute, wongere ufute na za filime zigaragaza abantu bariko bakora imibonano mpuzabitsina. Bibaye na ngombwa wirinde kugenda kuraba site zitanga mwazino filime. Nimba urara wenyene, rinde kurara wenyene, kuko iyo uraranye n'abandi ushobora kuba utavyiyumvira kubera umaramara bumvise uriko urabikora. Kora ibikorwa bikuruhisha imbere yuko uja kuryama, ukore nka za ushobora kandi gusoma ibitabo, ushobora kandi kuraba za film, ukagenda kuryama wumva ufise itiro ryinshi. Hamwe ugiye kuryama ushika wiyegura, ntusubire gusinzira, ukikangura bukeye uja ku murimo. Kuri ivyo ijoro ryose zizoshobora guhera ico ciyumviro kitaje. Rondera inkumi nyinshi mugenda muyaga, kuko uko gira abakunzi benshi unayaga kenshi ivyo vyiyumviro bitera bihera. Irinde wenyene kwiyagiriza ko isi yakubayeko ndetse yakuguyeko, ahubwo ufate ingingo yo gutambuka kugira ngo ushobore kubiheza. Buri gihe rero uri wenyene rondera ico uba uriko urakora, nko gusoma ibitabo n'ibindi. Reka tubashimira ko mubanye natwe kuri Ivyacu TV. Subscribe kuri channel YouTube yacu, share, like, comment kugira ngo amakuru atandukanye muze muyaronkana ku gihe. Uyu munsi tukaba twagarutse kubijanye no kwikinisha n'ingene ushobora kubivaho, ivyiza n'ibibi vyawe. Ariko tukaba twabonye yuko ivyiza akaba ari bike, ibibi akaba ari vyo vyinshi vyo kwikinisha. Wewe waba uhora ubikora n'akanya keza ko kubiheba, nawe utarabikora n'akanya keza ko kubivako, kugira ngo ivyo kwikinisha biranduranwe n'imizi, kuko kwikinisha bifise ibibazo vyinshi. Reka tubashimire rero, mwari kumwe nanje ni Frank Karo, nano kuri Ivyacu TV. Subscribe kuri channel YouTube yacu nimba utarabikora.